abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa n'umugambi Christian Initiatives for Peace ugizwe n'amashirahamwe Kristo, Maison Lieu d'Espoir, Ligue pour la lecture de la Bible, Union des groupes bibliques au Burundi, Alarme, Campus pour Christ, Transworld Radio Burundi, Monso pour Christ. Aze mu kiganiro abakunzi b'amahoro. Nshuti bakunzi muriko muradukurikirana, ndabaramukije nongera ndabaha ikaze mu kiganiro abakunzi b'amahoro. Ikiganiro cuno munsi mukaba muri kumwe na jewe Claudine Nibitanga, tukaba kandi turi kumwe n'umutumire wacu uno munsi ahagiye kutuganirira ku ruhara gushengero mu gihugu, na cane cane ku shengero risanzwe riri mu gihugu kandi rikaba ririmwo abene gihugu. Araza rero kutuyagira ku ruhara gushengero mu gihugu, na cane cane mu ntumbero yo kubungabunga amahoro. Mutumire wacu uno munsi ndaguhaye ikaze kugira ngo uramutse abariko baradukurikirana wongere ubidondora. Murakoze, ndabaramukije mwese bariko bakurikirana ikiganiro abakunzi b'amahoro. Nitwa Ndayisaba Audace, ndi umukozi w'Imana nkorana n'ishyamwe Campus pour Christ mu Burundi. Kaba kandi mfatanya na bene data mu gutera intege bo mu kibano, gutera intege abantu bose bashobora kumviriza, kwiga ibyerekeye amahoro mu gihugu. Murakoze cyane, turabaha ikaze mu kiganiro abakunzi b'amahoro. Twavuze rero ko uno munsi mutuyagira ku ruhara gushengero mu gihugu. Mbega ko bariko baradukurikirana, umuntu yumvise ngo uruhara gushengero mu gihugu yotahura mwiki? Murakoze. Umuntu yumvise ati uruhara rw'ishengero mu gihugu, bwa mbere wumva ishengero riri mu gihugu. Kandi ishengero rigizwe n'abantu. Yego. Rikaba rigizwe n'abantu bari mu gihugu. Ishengero rikaba rihari kugira ngo rifashe abantu baba mu gihugu ririko rikoreramwo. Abo bantu nabo bakaba bategerezwa kubana, bagategerezwa kubana mu mahoro, bagategerezwa kubana mu bumwe, mu kumvikana, mu gufashanya, bagategerezwa kugira urunani rwo kubateza imbere mu buryo babayeho, cyane cyane babaho umuntu wese yumva ko anezerewe ingene abayeho. Yego, murakoze cyane. Muravuze ngo ishengero riri mu gihugu kugira ngo rifashe abantu bari mu gihugu. Mbega umuntu ariko aradukurikirana yumva ko ishengero rifasha iki abantu? Ibyo bize nti ishengero riri mu gihugu kandi rifasha abantu bari mu gihugu. Hano cyane cyane tuvuga ishengero mu buryo bw'umwihariko, atari kwa kuvuga ngo umugwi w'abantu ukoraniye hamwe. Yego. Ariko atiko tuvuga ishengero rya Kristo. Ishengero umugwi w'abantu bakoranira hamwe, bizeye Imana, basenga Imana, barongowe na mpwemu w'Imana, kandi bafasha n'abandi kumenya Imana. Ishengero rero rica ryongera rigakora nk'ishira hamwe ry'abantu bafise intumbero kanaka. Bagomba gufashanya gushika ku ntumbero kanaka. Iyo ntumbero nayo y'ishengero ikaba ari yo kurongorera abantu mu bwami bw'Imana. Kubarongorera mu bwami bw'Imana si uko badasubira kubaho ngaha ku isi. Yego. Babandanya kuba ku isi, bitegurira kuzoba mu bwami bw'Imana igihe Imana yabishinze ku muntu wese, canke igihe biza ati byose birarangiye. Ariko kandi bakabaho bafise imico n'imigenzo ifitaniye isano n'ubwami bw'Imana. Ibiboneka uko abaharanira kuba mu bwami bw'Imana baba bameze, ari byo gushimikira ku ijambo ry'Imana. Ishengero rero rira kugira ngo rifashe abantu gutahura ingene Imana igomba kubabaho mu gihe bari hano ku isi, babaho nk'abitegura kubana n'Imana, ariko kandi babaho nk'abarongowe n'ibyiyumviro biva ku Mana ariyo Muremyi. Ishengero ni novuga kandi nk'igikoresho gikomeye Imana ikoresha kugira ngo ishikane ibyo ishaka mu bantu. Ishengero rero
rikwiye gufasha abantu kubaho nk'uko Kristo agomba kubaho. Hariyo amajambo nagomba mbanze nsome hanyuma nce mbandanya. Hariyo amajambo nzi yuko abakozi b'Imana benshi bazi kandi bakoresha, ari nayo mbere ntumbero nyamukuru naya dusanga mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya 28 ku murongo wa 18 kugera 20 n'amajambo Yesu yakoresheje asa n'uriko araha igikorwa, yibutsa igikorwa abigishwa biwe gihe bariko basezerana. Yesu arabegera arababwira ati, jewe nahawe ububasha bwose mu ijuru no mw'isi, nuko nimugende muhindura amahanga yose abigishwa, mubabatize mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, mubigishe kwitondera ibyo nabageze byose, umve ndi kumwe namwe imisi yose gushitsa ku muhero w'isi. Amen. Ana amajambo akomeye yerekana igikorwa nyamukuru c'ishengero. Ni ukuvuga guhindura abantu abigishwa ba Kristo. Abigishwa ba Kristo rero bameze gute? Abantu bose bahinduke abigishwa ba Kristo, bamere nk'umwigisha wabo, kuko abigishwa bagenda bakurikira ibyo bigishwa n'umwigisha wabo, mu majambo avuga, mu vyakora no mu nyifato yiwe, ingene abigenza mu bihe by'ibibazo, ingene yifata mu bihe by'umunezero, ibyo byose bagenda baramwigirako. Ishengero rifise igikorwa gikomeye cyo kwigisha abantu ngo bamenye ibyo Kristo agomba. Yavuze ati sukubabatiza gusa, mugabo mubigisha kwitonda ibyo nabageze byose. Anyo hari igikorwa kinini y'ishengero. Turabye ishengero uko duca tunyaruka kuvyiyumvira ubu, turabona amashengero ku mazina mashira hamwe kanaka, tukabona insengero zubatswe ntonto na nini, tukabona hari abantu benshi na hari abantu bakeyi, tukumva inyigisho izi nizi hagati y'ubwo n'ibikorane n'iki, mugabo benshi bakaza mu ishengero bakizera bakabatizwa, ariko igikorwa kinini kiri kwigisha abantu, kubigisha ibyo yatugeze byose. Niko abakozi b'Imana barigisha, ariko barakwiye no kwitondera kubona ko Yesu yavuze ati mubigisha ibyo nabageze byose, ntihagire ibyo musiga. Nuko ibyo yatugeze ni ibintu bituma dushobora kubaho neza turi ngaha ku isi mu gihe Imana itaragira ati byose nibirangire. Ibyo yatwigishije bica binzana kandi kukwibuka amajambo yabwiye abigishwa biwe nyene mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 13 ku murongo wa 34 35. Yavuze ati ndabaha icagezwe gisha, nimukundane kuko nabakunze. Nimwakunda niho bose bazomenya ko murabigishwa banje. Urumva? Shengero rirafise igikorwa kininiya cyo kwigisha abantu kumenya ko bakwiye gukundana ngo berekane ko arabigishwa ba Kristo. Iyo rishengero yamaze kuba umugwi w'abantu uri hamwe, uri kurakurikira inyigisho y'ijambo ry'Imana, urongowe na Mpwemu Yera, ufise n'abarongozi, ufise abigisha batumbereza abo bantu mu nyigisho zo kubaho kwabo, bakwiye kwibuka ko ibyo babigisha byose bikwiye kubazana kukuzobona ko ari umugwi w'abantu ufatanijwe n'urukundo hagati y'abo bantu bari hamwe. Kandi burya iyo umuntu amaze kugira urukundo rukaba muri we, ntirugarukira kuri abo bantu gusa bitwa yuko basangiye iki na kiriya, ariko amaze kuba muri we rugenda ruraboneka no ku bandi bose. Ruraboneka ku bandi bose. Rero ishengero rifise ico gikorwa. Mu gihugu irafise uruhara runiniya bwo gufasha abantu kugira imigenzo myiza. Ego murakoze tukiri aho nyene mu byo mwavuzemwo ibintu by'imico n'imigenzo, aho mwavuze ko ishengero rifasha abantu kugira ngo bagire imico n'imigenzo
yo mu buryo bwamwe mu canke yo gushikana abantu mu bwami bw'Imana. Nagira rero nce mbaza nk'igihugu gisanzwe gifise imico n'imigenzo, mbega iyo mico yoba itandukanye n'iyo mwavuze hoho, iyo mico n'imigenzo ishengero ryigisha abantu yoba ari iyihe? murakoze. Iyo mico n'imigenzo nibiranga abantu ingene basanzwe babaho, nibigize abantu biseruka mu nyifato zabo, mu biganiro byabo, mu bikorwa bakora, mu migambi yabo y'ingene abantu biteza imbere, umuntu ugiti ciwe, umuntu n'umuryango wiwe, umuntu n'ababanyi biwe n'ikibano, umuntu nishira hamwe bari kumwe. Bitandukaniye hariho uko umuntu asanzwe ameze, kandi uko umuntu asanzwe ameze harimwo bimwe bimwe bitamworohereza kubana n'abandi. Hanyuma ijambo ry'Imana naryo rikadusaba kubana neza n'abandi. Ibitorohereza umuntu kubana neza n'abandi harimwo ubwa mbere ukwikunda. Mu kwikunda abantu babaho bikunda, kandi nta n'umwe atikunda. Ico ni ikintu ndemanwa. Umuntu wese aripfuza ko amererwa neza, aripfuza ko aronka ibintu abona yuko bimukwiye, ku buryo adasigara yibaza yumvira ati mbega ni igiki no bankeneye canke ku buryo yumva ko anezerewe. Umuntu wese aragomba ibyo bintu. Mugabo iyo tuvuze ati umuntu rero arashobora kuzana umuco wo kwikunda, cyangwa umugenzo wo kwikunda, bihava bimujana ku kwikunda gutuma yibagira abandi. Bituma yibagira abandi, bica bizana rero gukumira abandi mu bintu bimwe bimwe mu buzima bwiwe, bituma agomba kwima abandi ibyo bashobora gusangira canke bategerezwa gusangira. Bituma ashobora mbere no kwiyumvira kuja kunyaga abandi ibyo bo bafise, kuko abona ko niwe yo bakwiye kubigira. Ukwikunda ni ibintu bisanzwe biri muri twebwe, mugabo twese abantu bafise umuco wo kwikunda, no kuvuga ko baba bafise ukurenza urugero mu kwikunda no kwibagira abandi. Ico gihe rero baba ariko baranyuranya n'ico Imana igomba mu buzima bw'abantu. Kuko mu ijambo ryayo dusoma yuko umuntu adakwiye kwiyumvira ibyiwe gusa, mugabo yiyumvire n'iby'abandi, kuko nta n'ushobora kuba hata abandi bariho. Kuko byose burya byose bigirwa n'abandi. Nico gituma iri tegeko yabahaye, ndabahaye icagezwe gisha, mukundane. Ni ikintu gikomeye gose kugira ngo umwe wese amenye ko bayeho bwa mugenzi we. Rero hariho uko abantu bameze. Umuntu muri uko kwikunda nyene bituma agira inyifato zitandukanye iyo hari ibintu bishitse, tuvuge nk'ibimugora canke ibimuzazanira, canke iyo habaye n'amatati imbere hagati y'umuntu n'uwundi. Umuntu wese arikunda kikwegerako, akiha kuba mukuri niyo yoba atari wari mukuri. Ibyo navyo biranyuranye nuko Imana igomba kutubaho. Imana igomba yuko umuntu yumva mugenzi we akamutahura, niyo yoba yamugiriye nabi akamenya ko nawe bishobora gushika akagira nabi, hanyuma akamubabarira. Akamubabarira, akamwihanganira. Akamwihanganira. Ibyo ni umugenzo uva ku Mana, kubabarira abandi, kwihangana. Mugabo mu migenzo yacu usanga hari ukwihora, kandi nibyo rimwe na rimwe abantu bashira imbere. Ishengero rirakwiye kubandanya kwigisha abantu kumenya ko kubana neza ari byo biduha kubaho tunezerewe, kubaho turi mu mahoro. Kandi muri uko kubana neza, uko kubabarirana nari mvuze no kwihangana, ni bikwiye kuja inyuma, ahubwo biri imbere. Bikwiye kuja imbere, uko
kubana kubana neza n'abandi ntibisaba yuko umuntu canke mugenzi wawe amera nk'uko wewe umeze. Bisaba ahubwo ko wewe wihanganira uko kuntu ameze, wihanganira uko kuntu ameze, hanyuma nawe akwihanganira uko umeze, gutyo muca mubana neza. Uko ntidushobora kuba ikintu kimwe, nshobora kuba ikintu kimwe. Mu byo ishengero rikwiye kwigisha, ivyo birakwiye kuba mu nyigisho y'ishengero. Aho zuba ariko rigira uruhara rukomeye mu gufasha abantu kubana neza. Uko iyo abantu bari hajya mu ishengero bariko barumva ijambo ry'Imana, bariko barumva inyigisho, bariko babona uburorero bw'abantu babana neza, hanyuma bakabishira mu mico yabo, ingene baca baja kubana neza mu miryango yabo, ingene baca baja kubana neza mu babanyi babo, dosanga biriko birafasha ikibano barimo, baca bagira batanga akarorero. Kandi abantu bose baba bakoranira mu ishengero rikoranira ahantu hanaka, irinda ahantu hanaka, iri mu ikomini, iri mu ntari, iri mu gisagari, bakaronka inyigisho zituma umwe wese yumva yuko ahagiye akwiye kuba umuntu aharira abandi, yihanganira abandi, adashira imbere kwikunda, mugabo abandi abemera, akwiye gusangira n'abandi. Urumva bizogenda biraba mu ikomine ishengero ririmo, iyo mu gisagari ishengero ririmo, rikwire mu province, gutyo mu gihugu usange abantu bariko barahinduka, kuko ishengero ryarabafashije mu nyigisho zituma bakwiye kubana. Ishengero rirafise ibikuba kinini, ndabise uruhara mu gufasha abantu guhindura ivyiyumviro, gufasha abantu kwemera abandi, abantu bakemerana, hanyuma bakabana mu mahoro. Ego, murakoze cyane. Mu majambo y'Imana mwadusomeye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo muri kijya gice ca 28 ku murongo wa 19 umengo gushika kwa 20, mwavuzemwo ko ishengero rifise igikorwa co guhindura abantu abigishwa ba Kristo. Mbe ni ryari umuntu azovuga wa munyeshengero, turiko turavuga wa mwene gihugu ari muri rya shengero, ni ryari azovuga ko yabaye umwigishwa wa Kristo Yesu? Hariho ngira ngo ibipimo tudashobora guhava turonka, ariko namba uwagiye acinda umwigishwa wa Kristo, ikintu ca mbere nuko aba yemeye Kristo kwa muganza nk'umwami n'umurongozi w'ubuzima bwiwe. Hanyuma ibyo bikarangwa nuko yitondera ibyo Kristo yavuze, biva mu ijambo ry'Imana, asoma, yiga canke yumva mu nsiguro z'abakozi b'Imana, hanyuma akagera ku ntambuko yo gufata ingingo abanje kwiyumvira ko ibyo agomba gukora byoba binezereza Kristo, binezereza Kristo, ko byoba bihuye n'ibyo Kristo yigishije. Mbega ingingo ngomba gufata Kristo abiravye abona nzoba nakunze uwundi canke nzoba nikunze gusa, ingingo ngomba gufata mbega gusa ngomba kuyihora, ingingo ngomba gufata iratuma tubana neza kandi Kristo agomba kutubana neza. Iyo rero ageze aho yakira Kristo nk'umwami n'umukiza wiwe, Yesu nyene ni wacamuha n'ubushobozi buva kuri mpwemu yera, ubushobozi bwa mpwemu yera kubana nawe kugira ngo umurongore ubuzima bwiwe, hanyuma akama ashira imbere Imana mu bintu byose. Aho rero niho hari n'ikibazo mbere kigoye, kuko urasanga n'abantu usanga bariko bavuga mu buzima bwabo bati oya muri ibi naje ndafite ico nogira, hariho ibindi nshobora kuja kubaza Imana. Mugabo Imana ni mu tuntu duce twose tugize ubuzima bwacu, no mu mibano yacu rero cyane cyane no binabonekera. Umuntu rero uvuga ko ari umwigisha wa Kristo, amaze kwakira Kristo, hanyuma akaba ari umuntu yama yumviriza ijwi ryo mu mutima rya mpwemu yera rimuha uburongozi ku kintu agomba gufata ko ingingo.
murakoze cyane. Mu byo mwatwiyagiye mwagarutse cyane ku kuvuga uruhara rw'ishengero, aho mwavuze ko ishengero rifasha abantu guhindura ibyiyumviro, ariko kandi muravuga cyane ibintu by'ikibano. Aha nyine rero nagira ngo nce mbaza, nivyo turabona abantu baja mu mashengero ari benshi mu gihugu cacu, tukabona bagenda ku muvuduko muremure, ariko kandi ugasanga iyo turavye imibano ya bamwe n'abandi, turabona hakunda kwibonekeza amatati y'ubwoko butandukanye. Aho nyene rero nagira nce ndabaza, mbega none ubwo ryashengero riri ku gikorwa? Ego, bon, ishengero riri ku gikorwa, ariko dushobora kugira ati none ico gikorwa kiriko kiravyara umusaruro canke kiriko kirakogwa neza, coba kiriko kirakogwa uko bikwiye. Muri ya mico n'imigenzo y'abarundi hariho n'imvugo kanaka ivuga ati mbo ntazibana zidakomanya amahembe, ariko nakunda guca niyumvira nti none ga zayameze kugira ngo ziyacumitane. Oya, so kugira ngo ziyacumitane ni ukugira ngo bishika kuko ziyafise, mugabo ntiyo byabaye kuko rugati reka ducumitane. No kuvuga yuko nta ushobora kubaho adafise ikintu gihava kibangamira uwundi, kuko batari ikintu kimwe, n'abantu babiri batandukanye. Aho mu kibano hashobora kuba amatati, mugabo abantu ingene bayifatamo nibyo bituma bashobora kuboneka nk'abigishwa ba Kristo cyangwa nk'abatari bo. Navuze nti ku bana bisaba ko wihanganira uko uwundi ameze, si ngombwa ngo ahinduke nk'uko wewe umeze. Cyo muri numvise ubundi mukozi w'Imana umuririmbyi batazira Big Zoe, ariko aravuga ati, ni inkuru ngira ngo yasomye ya twatu dukoko tunyogori tukamsa porke pik bufise uduhwa, ati iyo hageze mu mbeho buca bwegerana kugira ngo bususurutsanye, mugabo uko usamahwa uracumitana, mugabo kubera bufise intumbero yo gususuruka burihangana. Urazi yuko ayo mahwa hari. Ishengero riri ku gikorwa, mugabo burya inyigisho zikwiye kubandanya gutangwa, ingingo n'ihitamwo biva mu mutima w'umuntu. Ariko kandi birashobora no kuba kugenda neza, iryo hitamo ikagenda neza kubera uruhare inyigisho zagize umuntu. Umuntu ashobora guhitamwo nabi kuko atiyumviriye cyane, ariko mu gihe ishengero ribandanya kwerekana inyigisho y'ijambo ry'Imana neza, harimwo abantu bazotahura ico bakwiye gukora n'inyifato bakwiye kugira mu kibano iyo hariho bigoranye. Kandi noneho byose bibera mu kibano. Byose bibera mu kibano. Urabona abantu iyo bari mu ishengero hajya bakoranye ku munsi w'Imana cyangwa ku yindi minsi, bafise ikintu kibahuza, kandi umuntu wese acaza mu byumviro byo agira ati ngaha kungeze ngaha Imana irambona ngira kurusha ahandi hose mu bandi. Agaca agerageza kwifata neza, hanyuma asubiye hirya yibaza ati ngira ngo Imana yoba yasigaye hajya, agaca asubira muri za nyifato. Mugihe igihe umuntu amaze gutahura yuko ahari hose Imana bari kumwe, biramufasha guhindura inyifato. Ishengero riri ku gikorwa, mugabo rikwiye kubandanya kugikora no gusuzuma yuko ririko iragikora uko bibereye. Uko bibereye. Hariho nko muri kino gihe abantu benshi bafite ishaka yo kuvuga ubutumwa bwiza no kuzana abantu kuri Kristo, no kubazana mu ishengero. Ariko rero hari n'igihe muri iryo shaka nyene
haca hajamwo n'ibindi bitari bikenewe. yego Ngira ngo birashobora kubatangaza hari n'ibindi bitari bikenewe, gasanga abantu barafyishaka yo kubona igitigiri cy'abantu kinini imbere yabo avuga bakamwumviriza. Mugabo kandi aho nta kibi kirimo, yego kuko nyine akwiye kuvuga abwira abantu bake cyangwa benshi. Mugabo aho ija kugorera ni iki? Ni hahandi umuntu ashobora guca afata ibyo bikorwa nk'igikorwa cyo kwegeranya abantu baza kumviza naka, hanyuma akagira tujye niwe murongozi wacu, ujya avuga neza, ujya akaba afise rero n'impano ngira ngo yo kumvisha abantu no gutondeka amajambo ukuntu abantu bagacamukurikira ari benshi. Bamaze kumukurikira ari benshi uko rero ujya avuga, hariho akantu baba ariko barahusha mu gukurikira Kristo. Urumva uriya Kristo, hanyuma ugasanga hariho abandi baba bafise ngira ngo abantu nk'abakeye ikibaza ngo bajya ntibariko barakora. Mugabo ikintu gihambaye ni iki? Mbega abo bantu ko ari benshi buzu urusengero ashaka kuzira rimwe mu rusengero abantu 5,000, 10, 20 mu rusengero rumwe, bashaka guca bubaka igisengero kininiya, bazo mvuze igisengero sukuvuga ngo ni ikintu kibimvuze ngo byo kuvuga nyubaka niniya, bashaka kujamo ari benshi. Biraryoshe bisanzwe, biraryoshe. Mugabo bujya mu mitima yabo bameze gute? Mu mitima yabo bameze gute? Bavuye muri iryo koraniro bakagenda hariya imuhira mu mihana, ko ariho baca basanga umuryango, niho baca basanga iby'amashuri, niho baca basanga iby'inkino, niho baca basanga iby'imigambwe, niho baca basanga ibijanye n'uburimyi, niho baca basanga ibyo gutunganya igisagara. Ibyo byose babyifatamo gute? Mbega ingene babyifatamo birahura na bya bindi bituma baza mu rusengero guhurira hamwe banezerewe, canke birerekana ko zijya nyigisho baronka ari byo baja gushira mu ngiro? Aho niho habera ikibazo. Urumva iyo rero tubonye ko hari amashengero menshi, tuvuga uko bakunda kubivuga, ko hari amashengero menshi, jewe mbere nifuza yuko ari insengero zoba nyinshi kurusha uko ndazibona no munsi. Aho ushobora kutabyumva neza, birumvikana hirya no hino abantu bakaba amashengero yabaye menshi, yabaye nk'iki n'iki, abandi baca bishura ngo ububare bwo ni ku mabarabara yose ntawuvuga. Kubwanje abantu barakwiye kuronka abasengera batarinze gucumukura gose, udafashe ibirometero byinshi cyane, mugabo uronka ahantu ujya gusengera, kuko gusenga Imana birakwiye. Kandi umuntu amaze kumva yuko agiye gusenga Imana yoronka hafi asengera, byo bari byiza. Ariko ni kuba kugwiza inyubako n'amakoraniro kugira ngo duhiganwe n'abandi bariko barabigwiza. Ahubwo duhiganwe mu kwigisha neza abantu bahinduka mu mitima yabo, gutyo ishengezo riko aragira uruhara rukomeye mu buzima bw'igihugu. Aho abantu bose bazona ati abo bantu bigishwa n'ishengero. Murakoze cyane. Nagerageje kubakurikirana neza, nkumva muvuga ngo tugerageze kwigisha. Muri make hariho uwigisha, hariho n'uwigishwa. Nagira rero ubwira bariko baradukurikirana neza, mbega uwigisha ninde? Turi kuri rwa ruhara rw'ishengero mu gihugu. Uwigisha ninde? Uwigishwa ninde? Nakoze. Icambere cyo umwigisha wacu ni Imana. Ni umwigisha mukuru, ni umwigisha wa twese. Hano amajambo nasoma, Yesu yavuze ati mubigishe kwitondera ibyo nabageze. Tuvuga ko narabahaye ibintu nabageze, ibyo nabashikirije, mugende muyibabwire. Aho nyene ntabaciriyemwo, hari umuntu ashobora kuba ariko aradukurikirana agaca agira ikibazo nk'ico ngize, vuga ati none ko avuze ngo Yesu yababwiye ngo mubigishe, hari umuntu yoba akihari mu bo Yesu yabwiye ngo mubigishe? Okay. Ariko ndaza nyumve niwe mwigisha mukuru. Hanyuma yahaye abantu inyigisho, abasaba kugenda baradishikiriza abandi. Genda badishikiriza abandi,
nce nibuka ingene mbere Pawulo yabwiye Timoteyo ati bya bindi nakwigisha kandi nabiguhaye hari n'ivyabona byinshi ubishikiza abantu mugabo abizigirwa bazoshobora kubishikiriza abandi urumva yavuze ati babizigirwa bazoshobora kubishikiriza abandi rero Yesu yaratanze inyigisho araha abantu igikorwa cyo kuja kwigisha nabo bagenda rero barazishikiriza uyu munsi hariho abakozi b'Imana abapastori ne bon reka mvuge aho ico kirahuza bose pastor avuga butumwa hamwe n'inzego kanaka mu uko amashengero yubatse uko amashengero yubatse hariho abepiskopi hariho aba reverend pasteur hariho aba visionnaire hariho aba apôtre hariho aba prophète hariho aba kijo mugabo bon nk'abapasiteri rero bakwiye kwigisha nibo ba mbere bigisha ishengero riri imbere yabo ariko nabo bigisha ibyo bakuye kuri Kristo biciye kuri abandi ku urungano rwagiye rurakurikirana bikadushikira kugira rero ngo bigishe bakwiye kuba nabo abigishwa ni ukuvuga rero ko uwigisha ninde uwigisha n'umwigishwa wa Kristo ni wigisha abantu ugomba kubahindura abigishwa ba Kristo nawe utari umwigishwa wa Kristo uzobahindura abigishwa biwawe sinzi yuko nabivuze mu majambo abantu batahura umva hariho abarongozi igikorwa cabo no kurongora abantu hariho umuntu yitwa Blackaby yavuze ati uburongozi no kujana abantu muri programme y'Imana kujana abantu muri programme y'Imana aha mu barongozi mu gishengero bashobora byumva cyane nibo bafite ico gikorwa rero cyo kwigisha kugira ngo bashikirize ubutumwa Yesu yatanze hanyuma bafashe ba bantu kuraba ingene babushira mu ngiro hanyuma nabo rero baba bakwiye kuba baremeye za nyigisho barabaye abigishwa ba Kristo barahindutse nka Kristo kugira ngo bahindure abandi nka Kristo bon turakwanda yivuze mu buryo benshi batobitahura canke batayi babyiteze uko mugabo aho niho hantu hambere hakomeye hariho rero abantu bigisha mbuze ibyo nigeze kuvuga kubera yuko hari abantu bariko barigisha naje ndashobora kwigisha bagaca baza kwigisha numva mugabo bagahakwa kwigisha ivyabo aho kwigisha ibya Kristo aho rero noca dusanga abantu bariko barakurikira inzira zitandukanye bose bitwa yuko bari mu ishengero bitwa ko bari mu ishengero rya Kristo bitwa ko ariko barakurikira inyigisho ya Kristo hanyuma hagize abigishwa n'umuntu atari koko muri we umwigishwa wa Kristo ntazobashira mu nzira nziza niho aho uzosanga rero dushobora kugarukana cya kibazo wabaza uti mbega none ishengero ryoba riri ku gikorwa asangwa tuvuge ngaha iwacu mu gihugu tugomba guharanira amahoro mugabo hakaba abantu bagira ati jewe ngomba guharanira amahoro yabo mu ikomine mvukamo abandi birabaraba ubundi ngomba guharanira amahoro y'ubwoko itirirwa abandi birabaraba abandi ngomba guharanira amahoro y'umugambwe ndimwo abandi birabaraba ni haza rero umuntu kwigisha mu ishengero muri we atabaye umwigishwa wa Kristo agifise bya byingo bivuga ati jewe ngomba kwigisha mu ikomine yiwacu azojana abantu mu ikomine yiwabo ntazobajana muri Kristo jewe ngomba kwigisha abantu bumve yuko tuvuye ngaha umugambwe yakwiye kujamwo n'urya canke n'urya azigisha abantu abajana muri wa mugambwe arimwo tuzigisha abantu abajana kuri Kristo ngomba kwigisha abantu bumve yuko hari ubwoko bunubu dukwiye kugira kunuko azigisha abantu abajana mu bwoko bwiwe ntazigisha abantu abajana muri Kristo ego murakoze cyane ku bitari bike mumaze kutuyagira
kuba ariko baradukurikirana turiko turavuga uruhara rw'ishengero mu gihugu kandi umutumire wacu amaze kutuyagira ibitari bike. Nagira rero ngaruke ku kiyago cacu nyezina, mbega n'irihe sano riri hagati y'igihugu n'ishengero? Igihugu ni igihugu kuko kirimwo abantu. Tuvuga igihugu turiyumvira izina ry'igihugu, twiyumvira izina ry'igihugu tugaca tubona n'imbibe z'igihugu. Igihugu kw'ikarata bugicapye aho kigera, imbibe igihugu c'u Burundi naha tugaca twiyumvira n'intara n'iki. Yego. Hanyuma hagaca habamwo abantu. Abantu aribo bene igihugu bari muri ico gihugu bafise aho baba mu bice bitandukanye, mugabo baca bahurira ku kuba abarundi. Ishengero ririmwo abantu n'abantu bari muri ico gihugu. Ishengero ririmwo abantu bari mu gihugu. Tuvuga ishengero ryo mu Burundi ririmwo abarundi, igihugu c'u Burundi kirimwo abarundi. Abarundi rero bari mu Burundi, abarundi kandi bari mu ishengero. Umurundi ari mu ishengero n'umurundi ari mu Burundi. Akomara umurundi. No kuvuga yuko dufashe ishengero tugafata n'igihugu bihurira ku muntu. Umuntu yumva ko ari mu ishengero akongera akaba mu gihugu. N'umurundi kandi n'umunyeshengero. N'umurundi kandi ari mu ishengero rya Kristo. Urumva yuko ibyo bintu bifatanye. Birafatanye, kubitandukanya biragoye. Mugabo gusa iyo turiko turavuga tukavuga ishengero hano tuba mu gihugu. Bivuze igihugu cyo twiyumvira ibijanye no gutunganya imibano y'abantu, iterambere ry'abantu, administration. Urumva shika turaba inzego, ibyo twita ngo inzego z'igihugu. Intwaro abarongoye igihugu, n'icubahiro umukuru w'igihugu, kubaho abashikiranganje, ababuramatari, amusitanteri n'abandi. Tuka turaba imigambwe mu gihugu, tuka turaba ibijanye ugwaruka, abatama, abanyeshure gutyo. Turi mu ishengero naho, mu ishengero ni babandi nyene. Ni babandi nyene mugaba dutumbereje ibyiyumviro ku Mana. Tembeje njimvire ku Mana. Ya Mana yaremye babana igacibashira mu gihugu yashizeho. Aho rero nibo nyene no kuvuga yuko bari muri ivyo byose. Bari muri ivyo byose. Uri rero umuntu mu Burundi utegeza kuba nk'umurundi, ukubahiriza amategeko y'igihugu, ukabana n'abarundi bose. Kandi ugaharanira iterambere ry'iwawe n'iy'uwo mubana, ari uwo hafi cyangwa ari uwo kure. Hanyuma ugacira mu ishengero. Mu ishengero utegeza kuhaba nk'umwigishwa wa Kristo. Ubana na babandi mu fisi yanyigisho iva kuri Kristo ivuga ati ni mubane neza. Ni mubane neza, muri gukora neza harimo gufashanya ibikorwa by'iterambere. Ugaca usanga mu gihugu bavuga bati tubana amahoro. Tubana amahoro kandi dushire hamwe tugire cooperative dutera imbere. Mu ishengero bagusomera ijambo ati bana amahoro. Kandi mushigikirane. Umwe wese yiyumvira ibya mugenzi we. Umwe wese afashe mugenzi we. Urumva yuko bifatanye. Ni kuvuga yuko ishengero mu gihugu rikoze igikorwa neza. Izindi nzego twita igihugu zica zoroherwa gukora. Zisigana ibikorwa bimwe novuga byo kuri terrain. Mbuzi ijambo ry'ikirundi nkoresha bya bindi byo gushira ibintu mu ngiro. Nk'ubu tuvuze uti turaba abantu bahurikiye mu ishengero kandi kubw'urukundo, imbabazi, kugira neza no kubana neza twigishwa n'ijambo ry'Imana. Tugomba no gukora ibikorwa by'iterambere turi kumwe. Kuko n'ishengero rikwiye no kwigisha by'iterambere tutaja kubigarukako. Cyangwa tuzobigarukako mu kindi kiganiro. Urumva?
hanyuma tugaca rero tuja hamwe tugiye ahantu hari umurima tugomba kurimira hamwe duhava tudasanga umupastori aja kudusomera ngo fata isuka uyishinge gutya ngo tera imbuto ku metero zinizi muga tuja dusangayo agronome rero musanga agronome sasangayo integuro y'ubushikiranganje bw'uburimyi cyo dusanga ibyumviro by'igihugu byo gati imirima yacu tuyigenza ukunuku dusanga bya bintu twigira hari bidushira hamwe tugirira kubishira no mu ngiro muri kwa kubana kwacu nk'abantu bo mu gihugu sinzi yuko ndiko mvuga uko ubona isano ubona aho bifataniye ubona ko gutandukanya ishengero n'igihugu hari aho bigoreye hari aho bigoreye. Ego murakoze cyane mu byo mumaze kuvuga muri ko mutwereka isano riri hagati y'ishengero n'igihugu mwavuze ngo hamwe ishengero rikoze neza ngo nazanzego twavuga mu gihugu zicazoroherwa none ko mwavuze ko ishengero rirongorwa n'umwigishwa wa Kristo ryari bishika rigakora nabi kandi twumva umengo ni ibintu byo mu mwema. Yego nigize kuvuga nti umuntu arashobora kurongorera abantu kuri we aho kwarongorera kuri Kristo. Nigihe Kristo yariko yigisha akigendagenda ku isi yarabwiye abantu atajya umuntu yarabwiye yuko hariho bamwe bariko barabayobeza karimwe bariko barabayobeza batiko barabwira ijambo ritari ryo kuri kandi ibyo byaciye bitera ishari babandi yariko aravuga kuko ubo yavuga harimwo abantu bakomeye mu byo kurongorera abantu ku Mana mu nzego z'iby'imwemo mu buhinga bwo gushishoza no gutahura ibyanditswe barimo aravuga ati muragabe yongera aravuga ati hari abazoza bananyiyitirira mugabo atari bo aravuga ati hariho abazoza basimba urugo nabona basuma bariko baraza gukura ukwizera mu bantu kwizera Imana bagukuramo bakujana kwizera ibindi mu kwizera abantu umva rero bariho Kristo yabivuze sikiriya gihe gusa ariko ni gihe cyose isiriho. Ego murakoze cyane muravuze ko bariho abo bantu bashobora kwigisha abantu iby'iwabo bwite aho nyene rero kuko turiko tuvuga igihugu tukavuga n'ishengero mbe kuri abo bantu ko mubivuze neza ko bariho turemeranya ko bariho kuri ca gihugu rero mbega nta ruhari igihugu gica kigira kuri abo bantu canke kuri ba bandi barongozi babizi ko abo bantu bariho no vuga ndabivuze neza ngomba kubaza nti mbega none ntaci igihugu cokora canke ba bandi barongozi bariko bigisha abantu nk'abigishwa ba Kristo ntaco bokora kuri abo bantu bariko bigisha abantu ivyabo. Okay twavuze yuko igihugu n'ishengero hari aho bigoye kwitandukanya mugabo kandi nongera ndavuga nti gitangura nti tuko twimvira igihugu ca tubona imbibe intara inzego imigambwe ubushikiranganje n'ibindi mugabo tuvuze ishengero ca tubona bani abantu nyene hanyuma mu mibano yabo n'Imana n'ingene bakwiye kubaho kugira ngo ico gihugu kimere neza bivuye ku Mana. Aha rero ahubwo igikorwa kinini gitumbera kuri babigishwa ba Kristo bukuri bategeza kwigisha ijambo ry'ukuri. Aha nta muntu yabavuga ati ubu rero hagira duhagurukana intambara hagati yaba abantu tubona umengo bariko bakwegera abantu kuri bo aho kubakwegera kuri Kristo byo hava bigorana tubigenza gute. Yesu yarigeze kuvuga abantu baje ati umuntu umwe nakaruriye ko aratanga umuntu yararimye arateragira hanyuma abakozi yo baraza bati mbega twateye iburo mugabo
hari mu gwamfa ari umuntu yaje guteragira mu gwamfa tureke tururandure aca babwira ati reke bikurane reke bikure mugabo uzoguma mubona gwamfa gwa ariko n'uburo gwa ariko hageze niyigenya tuzobimenya mwumva tuzobimenya aho rero numva yuko ikatanga ico kwerekana ko hari abantu uburyo bwinshi bwa ni wahava ufatinga ati rero ngomba ndabi ingene abanda bigizayo hari gihe uhava wihenda hari gihe uhava wihenda niho navuze nti igikorwa kinini kiri kuri ba bandi bigisha arabigishwa ba Kristo ko bakwiye kuguma bigisha ijambo ry'ukuri kandi bakaguma bahagaze muri uko kuri hanyuma muri uko kubandanya kwigisha ijambo ry'ukuri bizotuma abantu babona icyo bakiye gukurikira muri uko kubandanya kwigisha ijambo ry'ukuri nabo babigishijwe ibitari byo barashobora gutahura bakagaruka hanyuma abo nyene bigishwa hajya mu ishengero nibo nyene bafise n'ibikorwa hamwe twita mu gihugu ego mwavuze ko ishengero rifise uruhara runini ku gihugu na cane cane ko ishengero rishobora guhindura ivyiyumviro vy'abantu ariko kandi aho nshengira ikibazo kuko urumva rya shengero nyene rirabayemo imice ibiri hariho babandi bigisha abantu babahindura kuba bigishwa kugira ngo bagaruke kubumbatira ya mahoro muri ca gihugu ariko kandi haribo na babandi bigisha abantu iby'iwabo ubwo none ntimuzohava musanga igihugu cabafatiye mu kivunga baba bamwe bigisha abantu ivy'ukuri canke bamwe babigisha iby'iwabo gace usanga igihugu naco kibuze uko kibafata kubera uko namwe musanzwe mwifashe nk'ishengero narimeje kuvuga nti igikorwa kinini kiri kuri babandi babigisha by'ukuri kuko no mu bo bigisha harimwo babandi bafise ibikorwa mu nzego z'igihugu aho niho Imana izokorera kugira ngo itange ubwenge ku bariko barakurikira inyigisho z'ukuri kandi bariko barakora n'ibikorwa bimwe twita by'igihugu babifatanije izobaha ubwenge bw'ingene babona icyo bakora mu gihe hoba haje ko bamwe tuvuga ngo ni igihugu bagiye batatu tugomba duhindukiza amaso ku bakozi b'Imana kugira ngo baduhe umurongo tugenderako kuri iki na kiriya inyifato twogira muri ibi n'ibi kuko barimwo bigishijwe neza Imana izokoresha kugira ngo imenye ingene batumbera hanyuma ibisigaye Imana singomba kuja muri birebire cyane Imana ishobora gukoresha uburyo bwayo kuri abanyene bari kuba bahagarara mu kuri ko hagarara mu kuri umuntu rero mfashe kandi ikibazo bagije hariho ibihe bihora biza bikatera kuzazana ibyo bihe nibihe ni igihe usanga hamwe mu gihugu hafashwe ingingo rero mu byerekeye iby'amashengero mu byerekeye ibyo gusenga bikwiye kugenda gutya na gutya gutya na gutya kubera yuko haba habaye icyo kibazo bavuze harimwo bamwe bariko barigisha abantu byo gutumbera neza mu nzira hariho n'abandi bariko baratumbereza abantu mu nzira bongera babajana iruhande bongera babahungabanya kuko bose bari mu gihugu kandi ibyo bigishwa bitegerezwa kwerekana ibyama mu gihugu bigaca bihungabana ahantu kanaka hanyuma babandi bitwa ko bajeje igihugu bacagira bati bon ubu rero mwebwe tugomba kumukora ukunuko agacabonera haza rero n'ikindi kibazo hagati y'ishengero n'igihugu ububasha buri hehe ububasha buri hehe uhereye kera turabona yuko
abarongora abantu bakandira abakozi b'Imana bantu ndavye n'abisirayeli kuva bakiva mu buja batanguye kurongorwa n'umuvugishwa n'Imana n'umukozi w'Imana ibyo yagira byose yabanza kuronka itegeko rivuye ku Mana yaronka impanuro rivuye ku Mana uko byagiye birakurikirana hakaba abami yitwa abami rero tuyaguma kuraba iby'igihugu mugabo bafata ingingo zikomeye babanje kubaza abakozi b'Imana hari ukundi rero byagiye birahindagurika mu bihugu bimwe bimwe ahubwo babandi barongoye igihugu ni bafata ingingo ingene iby'Imana bikwiye kugenda ibyo byose byagiye birava kuko harimwo ibintu byagiye birakogwa kutariko ububasha rero bw'ishengero bugaca buboneka nko kumengo ni buto koneka kumengo uruhara rutoyi nibyo ijambo ry'Imana riratubwira riremera inzego z'igihugu kuko iravuga atanu kuganza kutava ku Mana ikatubwira ati mbere bajya bose baganza mu basengere kugira ngo bakore neza babe mu mahoro hanyuma namwe we mu mahoro urumva mu basengere uko ivyo nibyo bituma banakora neza hari n'igihe rero nibyo tubyibagira aho gusengera aba shizwe hejuru nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira tugasanga twagiye muri bya bindi jewe ntumbeze abantu mu nzira ndimwo urumva bon rero hagezaho mu nzego z'igihugu agira ati bon nibigenda uko kandi babiteze yuko hajya mu ishengero ariho hava nyabo nibafasha babonye yuko hariho ikitagenda neza hagati ibikorwa biriko birakogwa n'amashengero ingene bishika kuri tera muri ico gihe rero ninde afatira ingingo babandi ni wa wundi avuga ukuri aguma yigisha ukuri Ego murakoze cyane muratubwiye ibi bitari bike dutera tuja gusozera ikiganiro cacu nagira ndababaze muravuze ikintu gikomeye cyane ngira ngo tuzokigarukako aho muvuze ko ububasha bw'ishengero bwateye bugenda buratituka ariko aho nyene nanje nkaca nibaza nti none ubwo ntibwatitutse kuva cagihe abigisha ibyabo batanguye kugwira mugaca muguma muyumvira ko kumbura ari igihugu ariko kumba ari babantu bari barongoye rya shengero bivuyeko ego nibaza ko nari nabivuze yuko hagera igihe babandi barongoye igihugu biteze imfashanyo kavuge gutyo ivuye hajya ishengero hanyuma bakabona ibyo biteze sibyo bariko bararonka ibyo biteze atari byo bariko baronka rero urumva bica intege cyo bitera kuzazana bagaca bagira ati bon aba bantu bari mu ishengero kandi bari mu gihugu mu ruhare rw'ibyo tujejwe rero turabona ko ibi bikwiye gukorwa gutya na gutya bagafata izo ngingo bari gufata bakuye iciyumviro mu ishengero mugabo kuko batabonye iciyumviro gisa nuko kibaremesha bagaca nabo bafata ingingo yo biyumvira muri bwa buhinga bwabo bigaca biza umengo bije gutatisha igihugu n'ishengero kandi icyo gihugu n'ishengero ni babandi murakoze cyane tubakengurukire ku mwanya wanyu mwaduhaye tukizera ko no hanyuma nitwabikora ko muzotwitaba murakoze cyane namwe ku butumire bwanyu kandi binkundiye nzobitaba murakoze cyane dushimire mwebwe mwese mwariko muradukurikirana mu kiganiro abakunzi b'amahoro cuno munsi tukaba tubikebanuye naho mu kiganiro cyo gutaha bye abakunzi b'amahoro
ni ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa n'umugambi Christian Initiative for Peace ugizwe n'amashirahamwe Rokristo, Maison Lieu d'Espoir, Ligue pour la lecture de la Bible, Union des groupes bibliques au Burundi, Alarme, Campus pour Christ, Transworld Radio Burundi, Monso pour Christ. Aze mu kiganiro abakunzi b'amahoro.